Ya burya ntimwamuciranira amasoko nk'aba DJ kuko nko kuvuza ari umusanga dufate pasi batanye ijana wowe ugacuza ngo je mu meka 85 kandi ngo je ndayake hari indoti imwe gusa shaka meni nyinshi ariko ari indoti imwe gusa yibisazi nzo nkine kuzokora umunsi n'umusinzo umunsi ariko like ndifuza one day kuzokora Bradon muhamagaye nihe club avuga ati G sinogenda kwivuza mo kwere sinavyo ngenda gute nabo mayanga na gute je sinjaye abari mvyo ngayitegura babona kandi urabazi ahubwo rero je kwere cyo kintu kwere je kirantangaza je nta muri mvyo ngagitega nzi kandi nta numwe mbona kwere gutababona bure no kuzanira 500 million nka Bradon DJ ati wewe ndondera umuririmbyi ngaha unsanira kuri stage bagire kumubona kuri afishe gusa kwinjira izo sensa zibonetse si impombe canke nunguke canke fume ngarukana izo sensa yiwanje we rero urumva nta numwe ahari agitega nta numwe vyo sani no mandatira mwana nka sandakara buri wese kayatora vyo hakono agita niko nta numwe ahari man no we par exemple ninde umusani wo ngaye gitega ari wombwira ngo president aho cyo kanza indirimbo yiwe ngo mvuze aho na aho musi nyene na club ndibaza abantu bako arataho umuziki wacu batera bahagarara ubwo nyene mvuga indirimbo yuko ntibanamuzi man gusa cyo no bantu urayimba bo bahari bo abanyumva kandi ndabasavye nkeneye rero mbwira ico gituma uvuga ati nta bahari ntibako barakora indirimbo bayikuzaniye urumva uyizanye no muri club urumva boca biruka nta bahari kuko nitubazi usinzi ko wabubazi wambwira umva we nta muri Gitega no nta numwe niga umuntu tumenya ko ikoga vyiwe naho nyimbo ari nzu ndondeye like kweruzi DJ Bradon man none nimba bariko baranakuraba naga kajambo cyo babwira nka DJ Bradon man wamura kubwiye nyimba bahari bo bahari ngagitega man bakore man mu buzima uzi icurico nico ushaka gushikako urakora kirikana ikoga vyiwawe ukagaragaza ikoga vyiwawe ugasora ikoga vyiwawe man umaze kubudakora gutyo ntuzuza kuvuga ngo naka ngo ntamvuza ku radio ntibamvuza abamenyesha makuru DJ sinzi iki we gusa urakora kandi ingufu manuka karonda communication ukinjiramo babantu nyene baba bashoboye kugira na uce hajya kuri rya zina ry'uwabo nyene hama tukakumenya komsa tukamenya nakazi kiwawe uravuze yuko atabarimvye bahari n'indirimbo zabo nimba naho zari bazizanye ngira uzivuje muri club ngo batawutama reka ndakubaze kuba DJs naho nka wewe DJ Bradon iyo utaburi DJ uri boss kanaka nuhe mu DJ uhamagara muri club wawe ubu kuba DJ bahari ngaho Gitega ari wewe uri boss club tijenza nyuko bavuze ozananye ngaho Gitega vraiment twumve Gitega vraiment hari abapetisha azi kuvuza amani ego vraiment duhe nka batanu vraiment uvuga ati aba batanu kwere no to amwe numwe bashi no smaka ndavugiye ngo so barazi je mind umuntu ndakunda guha support umuntu like ujya muzika ariko aravuza bari ibintu bisanzwe wanje sana kuko nta bintu byatari bari karakora ariko kungene abari karavuza n'urukundo mbabona abiha like Gitega vraiment hari aba DJ sema tu niho batariko bari yerekana sana bigaragaza nayo kubazi kuvuza barabitse wavuze bari mtikata hari aba DJ ngo barahari kandi aba DJ nabo ngo bariko barigaragaza wayi batariko barigaragaza nka muri kurabira sinzi impamvu none bimenya gute none kumenya ko bakora nagira ucubaza n'impamvu atigaragaza kandi sanzu urumvura nabemeye yego vraiment agenda bemera kweri barakora yego wallahi barakora vraiment ndafise nabonzi bashika kuri bangahe tumve bashika kuri batanu vraiment nk'abandi basi tubwira amazina yabo tuzobarondere basi tubabwira ati nimukore Bradon yavuze ntimuko murakora igaragaza mani baremere no si umvura bimye na support yo kwavuga me support ndayibaha none apana sema kana mu abo batanu none ni kuri cameraman nda barahari man aba DJ b'Igitega nka abazi ko bari muri industry yo kuvugiza muziki ngaho Gitega bari ko rakorera ngaho Gitega bose murazi kuvuza gusa ntibigaragaza
sime novuga ko kucyonye kweri cyene ngamani ifo ega mani unyimba ubukorera ngaha nk'umusani mani hapana kupakia fasi moja unaenda fasi tofauti unatafuta communication na watu baba gusumba mani niho kwiko kwigaragaza no maze kuma wigungire ya Gitega tu happy ifo nabonye nimba barabizi bazi baragendera n'ahandi hantu batandukanye bishyire ku bantu babereke nabo kubonye nabashoboye uko wavuze ngo shamuzi abarimvyi ntabahari aba DJ barahari mba barimvyi nitwasanga bahari ntumva wazova bidogera DJ Bradon je nashaka kunyidogera kuko je unyidogera gute gamani ntabahari udahari none uza kunyidogera gute kandi ntabone ibikorwa vyawe uza kunyidogera gute nunguje par exemple nka double J yo nyidogera aziko support mu muziki wiwe man aragaragaza ibikorwa vyiwe aranukya ama link yiwe nga misi yose yasohoye indirimbo amaze kunukya link manze ko ari igikorwa cyiza kandi gikundwa n'abantu ndaterashaje nkashaka muri laptop yiwe nka uvuza kandi anoka wa murimvyi wo buri ngahe Gitega usanzwe uri kurana ko nabona kukora DJ Bradon aravuze ngabaririmbyi bose muri Igitega ngo ni muri ko murakora kweri nakajamba kayo babwira none gasha Bradon kuvuze ko batako barakora meje cyo nabafasha tu no babwira ni bakore man mu buzima maze kumicyuri man ugatahura icyuri ifokere kuca ujyana agaciro rero umaze kugiha agaciro gute kora garagaza ibikorwa vyawe hamubi ubitangiye ku bantu reka ndakwibaza akajambo kamwe muko turangiza sivyo DJ Bradon hajya afite abana bangahe je nta mwana numwe mfise namwana mufise gusa mu minsi maybe yashaka ko akaboneka sinzi ma twitege Bradon kandi mukuru mwana byashika ko imana ni mutanga apana birashika tugusaba si imana ni hari ufise ndayi wa mugabo hari umaze kuza kubwira gamani nta uhari oya we nyuma hari umaze kuza twitegura oya twiteze mu minsi n'wajyanye sinzi vraiment man ivyo n'ibintu vy'Imana shaka kuvyinjira mu mezi angahe basi sinzi kuyiwa ubona amazi maybe nindi ndashaka kumara amezi 10 man ngo urajya kubyaga ngo mukuri ngo azo kwibaruka kandi ntari sure wafise yiwawe none izo mara amezi angahe sinzi vraiment indazira sha simana ngo ndashaka kumara amezi 10 no mataravyara none iyo yiwawe wibaza kizomara ngahe ngizo mara ngizo zizana zimara amezi 9 amezi 9 like since ufise amezi angahe kugira twitege umwana wa Bradon mu minsi si Messi ni private sinayivugiye nga kuri kamera tuzoza umwana yavuse umutweke basi umwana wanje biragoye vraiment umwana wanje kugiye mu nabaso samone kuberi umwana azaba umwana yani no shaka sindabikunda reka turangize tugushimira we mukunzi wa Sani Star TV reka tumuha akajambo kamwe DJ Bradon yaseze n'impanuro ngira ko baririmbyi bavuze badakora n'aba DJs kibanza cy'aba DJ vraiment nakubwiye ko Agitega aba DJ bari ngaha barakora vraiment supporting akazi kiwabo kubasani naho je ntabo nzi yego vraiment niba mara ko bari bahari bazoturondera nko abandi baturondera amani sikuvuga ngo uri umusani ngo nshobora kurondera mu DJ semo umusani nyine atafuta DJ kana karonda n'umumesha makuru man kubera ko akazi kiyo gati kamenyekana baturonde nko abandi baturondeye baturunke ama link yango kugira dukomeze kuba namwe araba mwarondero kuko namwe haraba mwarondero birava hariyo baturonde nabo twarondera hama bakore komsa dukomeze dukundi ivyo wacu ngaho Gitega kwanza tuwe support ivyo wacu ngaho Gitega kwanza avaye ko tujabuka reka ndangize ndagushimira ku munywa duhaye nami murakoze cyane aba Sani Star TV ku bintu mu mazimisi mukoranda mazimisi ndabakurikirana cyane murafasha abantu ku bwinshi sana hama ngasanga abakunzi biwanyu babakurikirana bashogira subscribe la like share comment merci reka ndangize ndagushimira nawe mukunzi wa Sani Star TV wewe utaragira subscribe banzu hakande comment share na partage tuze dusubira undi munsi tukuzana indi biri update ajour ciao jabresi Sani Stars.